ndasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye muri uyu mugoroba. Umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye, turaza kugera muri CNDD-FDD tubabwira ibiriko biravugwa. Reka tuyatangure tubaramutsa kandi tubaha ikaze mwe muherereye mu bice bitandukanye mbere mu Burundi, yaba mu ntara no mu bisagara, bari mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwe mutwumviriza mwese turabahaye ikaze ntimucikwe. Umwanya rero w'amakuru agezweho, muribuka ko twagiye tunabashikiriza inkuru nyinshi za Reveriyano Ndikuriyo ubu ngubu akiremvye cane, ariko hari amakuru mashasha avuga ko abagomyabanga bamuri muri CNDD-FDD bariko baracanamwo bivanye nuko umugambwe nyishu bariko barabahereza. Abo banywanyi ba CNDD-FDD rero bakaba bidoga ko badahabwa amakuru ya Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo murabizi ko yafatiwe Ingozi, amanukanwa i Bujumbura, ashitse i Bujumbura janwa muri Kenya, vanwa muri Kenya janwa i Dubai, aho rero yanamaze misi ishika ku 8 muri koma, atabasha kuvuga, atabasha kuraba, atabasha kurya, atabasha kumvikana n'abari bamugwaje. Ivyo byose rero bikaba byari byateye umutima uhagaze umuryango wiwe, umutambukanyi hamwe n'abana ndetse n'abandi bamushigikiye bari mwiragi rya nkuru nziza muri CNDD-FDD. Nako ku rundi ruhande rero Pacifique Ninahazwe nawe yagize ico yandika, ariko akavuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yari yatangiye kuvyina intsinzi, mu nyuma rero Reveriyano Ndikuriyo ubu akaba ariko aravuga nubwo rero akigwariye mu bitaro i Dubai muri Emirats Arabes Unis. Hari rero amakuru menshi tugiye kubagezaho ku magara y'umugumyabanga mukuru kuruta abandi muri CNDD-FDD. Hari abanywanyi benshi rero cyane ba CNDD-FDD baguma babaza amakuru y'umunyamabanga mukuru wabo Reveriyano Ndikuriyo, ariko abo banywanyi bakidoga cyane ko mugambwe batababwira uko amagara ya Reveriyano Ndikuriyo yifashe, ndetse bikaba bibahangayikisha bikanababaza cyane bavuga ko bagoma baronka ibihuha ko yarapfuye. Ku munsi rero bakaba haronkwa n'abantu buri abantu 10 babaza ico kibazo nimba Reveriyano Ndikuriyo ari muzima canke yaritavye Imana. Ahari muri Emirats Arabes Unis ni muzima. Hari umwe yabajije agira ati hama ndafise igisabo nshaka kugusaba, muri rusange ndazi kudakunda umugambwe CNDD-FDD, ariko bikunze wo twigorera ukaza uraturonza amakuru ya Reveriyano Ndikuriyo kuko turamukumbuye kandi cyane. Havugwa byinshi ko atakiriho, abandi ngo ariho mu makuru ku radio canke imbonesha kuri ntavyo batubwira. Rero uko usanzwe ufasha abandi, naje ndakwinzuze uraduha amakuru y'uwacu tumenye ko bimeze, nimba tuguma tumusabira canke dushima ko yakize tubimenye, kuko we nubwo bimeze uko turagukunda mwibanga kandi turizara ivyo uvuga, nawe rero uzoduhenda ngira tuzovyemera. Amakuru menshi rero kugeza ubu agarutse canke kugeza atashe mwijuru ngo uzobukoze ni muyaduha. Nzosaba ndiho akurinda abansi, anarinda uruvyaro rwawe, ndabasabire n'iherezo ryiza murakoze. Ni ikibazo cy'umwe mu bagomyabanga bo muri CNDD-FDD, ariko yibaza uko Reveriyano Ndikuriyo amerewe, cyane ko mu bitangazamakuru vy'imbere mu gihugu badacisha ko inkuru ziwa. Benshi rero bakaba bazironkera kumbonesha kure harimwo n'iya Hejuru TV. Gusa rero ico tuzi kugeza ubu nuko icambere abavuga ko yapfuye barabesha. Reveriyano Ndikuriyo ariho nubwo akigwaye. Kugeza ubu rero acagwariye mu bitaro i Dubai muri Emirats Arabes Unis, akaba ari kumwe n'umuryango wiwe. Ikindi ca gatatu mwomenya nuko atakiri muri koma, ubu yararabutse, harabasha no kuvuga no kuba yaraba abamukikuje bakaba bagira n'ivyo bavuga, nubwo aremvye cane ariko akaba atavuga byinshi, ariko ntakiri muri koma. Ca kane rero arafashwa guhema n'ivyuma, n'amahahi yiwe yarononekaye, ari naho bamwe bahera kuvuga ko yariye ishano. Murabizi inkuru zagiye zivugwa cane ko ari pudre yoba yarashizwe mu muduga wiwe, ndetse n'uwahora mugendana akaba yaritavye Imana bivanye nuko bose bahemye umwuka urimwo canke mwemu irimo iryo shano, bikaba rero vyarangije amahaha. Ica gatanu rero nuko agifise ikibazo co mu bwenge, arashobora kumenya abantu ariko ubwenge ntiburaja ku murongo, aravuga ariko ntavuga amajambo ari ku murongo. Mutubari rero ko tudashobora kuvuga n'ibisumba ngaho, turubaha umurwayi imbere yo kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, umuvyeyi w'abana ni serugo. Ntivyarashe ko abantu benshi rero bamuvuga ko ariko kuri imbonesha kure Hejuru TV tuzobandanya tubagezaho amakuru yiwe. Ubu rero ariko agwana urugamba rwiwe rw'ubuzima
mwihangane abagumyabanga bari bashaka amakuru ya Reveriyano Ndikuriyo ni gutyo yoba yifashe muri uyu mugoroba. Rero ibyo twari twashimye kubagezaho kugira ngo mumenye uko vyifashe. Iyo nkuru rero tukaba twikesha Pacifique Ninahazwe yagize ico avyandikaho gikomeye cane, akaba rero hari uwo mugumyabanga yari yamubajije ingene yoba amerewe. Ivyo byose rero akaba ari ugutanga umuco kuri Reveriyano Ndikuriyo akirembeye cane muri Dubai muri Emirats Arabes Unis. Ni gutyo rero vyoba vyifashe, turaza no kubandanya kubakorera yandi matoza kugira ngo inkuru zose tumenye kuri Reveriyano Ndikuriyo zije zibashikira ku gihe kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Hagati aho rero amakuru ava bamwe mu basirikare bakuru bahaye Radio RPA ndetse akanemezwa na bamwe mu nzego zikomeye zo mw'iperereza avuga ko igihe Jules Ndihokubwayo yakora ivyo yari yasize yategetswe na Sebuja, yarazi ko umushikiranganje wa mbere acatera umukono vyihuse kuri ubwo rwandiko rwo kubazoza umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto. Ibintu ngoro vyahavuye bigenda ukundi nk'uko RPA yabandanije bishikiriza ico gihe. Charvendira ko ucango ntiyemeye gusinya kuri nyategeko ry'umukuru w'igihugu maze acagira kabwira umugendanya wa president ko kubijanye niyo ngingo atavyo yigeze bumvikana. Acamubwira ko yorindira bakazovigana n'umukuru w'igihugu avuye mu rugendo amaze mu minsi mu mahanga. Jules Ndihokubwayo rero akaba yamaze kumva iyo nyishu ngo yahavuye yongera abwira abasirikare bari baje gutsimbataza umutekano kuri RTNB ko bosubira mu kirimba c'umukuru w'igihugu. Yongerezwa ry'abo basirikare rikaba ari ryo ryateye n'amakenga bamwe n'abandi banabonye imodoka za gisirikare zijana ibirwanisho bidasanzwe ku nyubakwa za RTNB. Ico gihe rero mbere akaba harakwiragijwe ibihuha vyavuga ko bahagombye kuba itembagazwa ry'ubutegetsi. Biravuga kandi ko Lieutenant General Prime Niyongabo yabashigikiwe cyane n'ibihangange bitari bike vy'abajenero mu gisirikare no mu gipolisi bose arwanya mu muhari CNDD-FDD dutaraba umugambwe. Muri kino gihe hakaba harindira ko President Ndayishimiye anataruka kugira amenyekane ibigiye gukurikira kuri uyo mugambi yaba afise kwikura ko General Prime Niyongabo. Ku ruhande rumwe ivyo mworohera kuko General Prime Niyongabo yoba yarafashije cane Varisito Ndayishimiye igihe Bunyoni havuga ko agiye gutembagaza umukuru w'igihugu, ariko kandi ni na general mu gisirikare c'u Burundi afise ingabo nyinshi zimukurikira, ariko akaba anashigikwe n'abajenero benshi muri CNDD-FDD hamwe no mu gisirikare c'u Burundi. Umunsi mukuru w'ubumwe umaze iki mu Burundi kubera ko Ndayishimiye atacere ku ibendera ry'ubumwe bw'abarundi. Ku ntwaro ya Ndayishimiye Varisito, umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi naho twowita umunsi mukuru w'ikinyoma ntitwoba twihenze. Muti gute? Ni Pacifique Ninahazwe yabisiguye. Ibimenyetso by'ubumwe biriko birafutwa iruhande y'umukuru w'igihugu. Kuva hemejwe ngo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mu 1991 ibendera ry'ubumwe bw'abarundi ryama riri hafi y'umukuru w'igihugu co kimwe n'ibendera ry'u Burundi. Kuva kuri Perezida Buyoya mu 1991 gushika kuri Perezida Nkurunziza muri 2020 byamye bimeze gutyo. Mu ntango Perezida Ndayishimiye yaravyubahirije, ariko buke yateye akura ku ibendera ry'ubumwe. Ubu iyo ashikirije ijambo abarundi bose aba ahagatiwe n'amabendera abiri y'igihugu. Ibendera ry'ubumwe ryaranyitse iyo ariko arakoresha inama y'abashikiranganji, yariko arakira abashitsi. Ndayishimiye bakikojwe n'amabendera abiri y'igihugu. Iry'ubumwe ryaragiye. Bwo nubwo tumwe rero butabesha Ndayishimiye ntiyemera ubumwe bw'abarundi. Ibimenyetso vyabwo biramushisha, ariko mu mvugo abwameza mu kanwa. Ntare House, ibiro vy'umukuru w'igihugu hamwe n'ibiro vya Angelina Ndayishimiye byo birangwa n'ikomera rifatiye ku bwoko. Umukuru w'igihugu rero afise abayobozi bishikira batatu, harimo chef de cabinet civil, chef de cabinet militaire na chef de cabinet police. Chef de cabinet civil yaranafise n'icegera, bose rero bava mu bwoko bumwe n'umukuru w'igihugu. Bakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu nabo mu biro kwa Angelina Ndayishimiye nka bose abo mu bwoko bumwe. Bagenda y'umukuru w'igihugu, garde du corps, chef du protocole, abajejwe ibigega n'abandi bose bamwegereye cane usanga bava mu bwoko bwiwe. Kuri ico mbere batandukanye rwose na Perezida Nkurunziza, kuko kuri Nkurunziza wasanga ujejwe amabanga amwegereye n'icegera ciwe badasangiye ubwoko. Inzego zihambaye zegukira ibiro vy'umukuru w'igihugu harimo BRB, ARCD, SNL, inama nkuru y'umutekano, secretariat permanent du conseil supérieur de magistrature hamwe n'izindi saga zose zitwarwa no mu bwoko bumwe nk'ubwa Varisito Ndayishimiye. Akana akarero kabi cane gatwarwa n'umukuru w'igihugu.
Inzego z'igihugu rero zitera zihariza ubwoko bumwe kuko umukuru w'igihugu n'umukuru wa leta y'u Burundi basangiye ubwoko imbere ya perezida Ndayishimiye. Ikintu nk'iki cariheruka kubaho mu 1976 gushika mu 1978 aho umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere bari basangiye ubwoko. Izindi ntwaro zose za Buyoya, za Ndadaye, za Ntaryamira, za Bantunganya hamwe n'iza Buyoya zashizeho umushikiranganje wa mbere basangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu. Mu ntwaro z'inyuma y'amasezerano ya Arusha naho umukuru w'igihugu yategerezwa kugena icegera ciwe ca mbere badasangiye ubwoko kandi gifise ububasha mu nzego za politiki n'iz'umutekano. Buyoya, Ndayizeye na Nkurunziza. Ku ntwaro ya Ndayishimiye rero hariho icegera c'umukuru w'igihugu ameze nk'ishurwe ryo mu nzu atana kimwe ajejwe mu gihugu. Ahandi rero haboneka ikumira rifatiye ku moko n'inzego ziri mu gihugu hagati kuri babura amatari b'intara 18 Tutsi ni babiri bo muri Bururi na Mwaro. Hari abavuga ko nabura amatari wari yigiyoba n'utuzikaze bandi bakabihakana. Ico bikoze muri urwo rwego Tutsi baserukiye ku rugero ruri musi ya 20% mu burongozi bw'indero, magara y'abantu n'uburimyi ni gake. Hari abarenga babiri kuri 18 bajejwe kurongora ivyo bisata. No mu makomine bimeze gutyo, bakuru ba za DCE canke abaganga rongo ya district sanitaire bose rero bahuje ubwoko n'umukuru w'igihugu. Abatwara iperereza mu ntara z'u Burundi kari 18 bose bahuje ubwoko n'umukuru w'igihugu. Igisata rero kikivugwamwo abahutu n'abatutsi ni mu gisirikare aho umukuru w'ikambi usanga adasanga ubwoko n'icegera ciwe, ariko no ngaho nta kambi hambaye. PSPI, Police Militaire, Kamuha, Kamwaro ishobora no guhabwa umukuru w'umututsi. Benshi rero bikavugwa ko iyo komandari usanga ashobora guhabwa amategeko n'umusuzi officier de corps yahoze agwana muri CNDD-FDD. Abaho rero abazi ko acunzwe kandi atabubasha afise. Abasoda rero bahoze bagwana muri CNDD-FDD baranafise n'ishiramwe bahuriramwo ryitwa Nonoka bigiramwo politike mu gihe bibujijwe ko abasirikare baja muri politike. Menyamenya nuko umusoda yahoze agwana muri CNDD-FDD yatanga ibihoho mu gisoda bukera akaca ahabwa kurongora CNDD-FDD. Ivyo biterekana ko bagumye barekuriwe kuba muri politike. Haravuga rero kandi amacakubiri akoreshwa mu kurungika abasirikare mu Burundi baja mu kurwana na M23 muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Umurwi munini warungikwa kurwana n'abasirikare b'abatutsi, bahutu bake bakarungikwa baba bagwiriyemwo n'abahoze bagwana muri FNL. Abasoda rero bahoze bagwara muri CNDD-FDD barakingirwa cane. Ni nayo mpamvu benshi mu basoda bagwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo usanga benshi ari abatutsi. Ivyo rero bifashe gutyo mu gihe ibiharuro vy'ibanga duherutse no gukura mu gisirikare vyemeza ko abatutsi basigaye baseruka mu gisirikare ku rugero rwa 37%. Ntivyumvikana n'ingene baba bake, ariko hakaba ari bo baba benshi ku rugamba. Ayo macakubiri ni mu kwibuka ivyago vyakahize kuko kuva Varisito Ndayishimiye ku butegetsi kirazira kwibuka abanyeshuri b'abatutsi 150 baturiwe muri lycée Kibimba mu 1993. Iryo shure riri hafi y'aho Varisito Ndayishimiye avuka. Ni hari n'abavuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe Varisito Ndayishimiye ari muhira mu karuhuko mu Ntamatama. Hari abavuga ko yoba yarabugizemwo uruhare, ariko nta matoza avyemeza arakozwe. Ico bikoze n'imbere y'uko baza ku butegetsi abavyeyi baraja kwibuka abana babo baturiwe buku kuva aje kirazira, ariko ntikibuza ko ashigikira kwibuka ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi mu 1995. Aya macakubiri yibonekeza. Aya macakubiri rero aboneka no mu bikorwa vy'umurwi severe aho amabi yakorewe abahutu muri kahise ashigwa imbere, ariko amabi yakorewe abatutsi gagafatwa ko ataca avuze. Amacakubiri nk'ayo rero akaboneka mu kwibuka umurwanyi, no kuvuga rero abahoze bagwana muri CNDD-FDD ariko abahoze bagwana muri FNL no mu yindi mihari no mu gisirikare c'u Burundi bo mengo ntibigeze bagwanira igihugu. None bumwe buvugwa buri hehe mu gihe kahise ko Burundi kadafise agaciro kangana kuri bose. Umusenderi ayoboka Gatorwasa nta burenganzira ndabwo gafise mu Burundi. Kirazira ko abasenderi bo kwa Rwasa bahabwa amabanga y'ubuyobozi mu gihugu, nta shure, nta bitaro, nta DP, nta mabanga muri leta, nta buzerukizi bw'u Burundi bushobora gukoramwo niyo hagaze gutanga ubuzi. Umuntu amenyekanye ko ari umuseneri wa Rwasa naho yoba wambereye mu kibazo ntashobora kuronka akazi
aho bimeze gutyo kandi benshi muri bo ari abahutu benshi baranagwanye ngo bakureko akarenganyo kabaye ku ntwaro za kera. Abaseneri ba Rwasa rero bisa nuko badafise uburenganzira bwo kubaho, ubutegetsi bwa Ndayishimiye bushakiye burabanyuruza, burabica, burabafunga atacamira, ntibagira aho bitwara na hamwe. Abanywanyi ba seneri ya Rwasa bisa nuko atari barundi buzuye, umengo n'abasavyi b'indaro mu Burundi. Mbega kwerekana akarenganyo kwaba ari ugukora amacakubiri. Mu ntwaro zaheze rero iyo bavuze ko umuntu ari umunyamacakubiri yaba n'umuhutu yabahuka kwerekana ingene abahutu hari bakumiriwe mu nzego z'igihugu. Umuhutu yinumiye akabana n'agahinga ariko ntavuge ngo yaba rero umuhutu mwiza. Mu ntwaro y'uno munsi rero umututsi yubahuka kwerekana akarengane gakorerwa abatutsi canke abahutu abatari muri CNDD-FDD daca yitwa umuhima canke umunyamacakubiri. Umututsi yuzuye agahinda ariko akaguma n'umwe yitwa umututsi mwiza. Ntabwo kwerekana akarengane ari vyo bigira umuntu umunyamacakubiri, sivyo namba. Werekana akarengane aba yifuza ko gakosorwa. Umunyamacakubiri ni umutegetsi akumira abo badasangiye ubwoko n'ivyumviro. Abandi benshi rero bakaba bavuga ko ushaka kumenya ko hariho umwe naho ijambo badasangiye ubwoko n'abatwara be n'abatari muri CNDD-FDD ababaze ko bumva badakumiriwe, nibwo buzaba ari ubumwe. Ariko ubumwe buhimbazwa n'ukumira abandi ni ikinyoma ngo n'uruhendo. Naha rero duhereje aya makuru twari twabateguriye, mbasabe kugira ngo ntimuzacikwe n'ayandi tuzobashikiriza ku munsi w'ejo. Hari byinshi bigiye bitandukanye turiko turabaronkerako umuco kugira ngo bizobashikire ari ukuri kuzuye. Ndabakengurukiye cane, gusa niba utari wafyonda kuri subscribe canke s'abone fyondako kugira ngo uje urakurikira kandi unashikirwa n'amakuru yacu uri mu ba mbere kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Bane baheza.